tuko turavuga umuririmbyi ego ni Young Speed. Young Speed Speed ni cyongereza uvuga Speed yuvuze bavuga mu kundi kiza ni gucwira kugira ngo abantu bumve izina riba ryavuye izina ryavuye bimenyanye nejo bumve nako bumva isiguro yego izina ryavuye bimenyanye nejo mugabo kubera yuko yakanyibiye kandi nanje ndakabibiye ntacyo bitwara ngenda kubwire iyo niyumvire gukora ikintu ndo mwiyahutse rero urumva sikuvuga ngo nabuze uburyo canke ibiki ikintu cyambere ugishaka kirakunda tu no muririmbye ugiye kumviriza ku ndirimbo ziwiwe urumva yuko ari za ndirimbo zifite akanovera kandi zandikanye ubwenge hari yashaka yoririmba icongereza gusa neza cyane ariko kuba yemera gahitamwo akaririmba ikirundi kandi aririmba icongereza gusa ntugire ngo haco yohomba ntaco yohomba guma yungutse ariya ari ibintu y'abantu datahura views y'indundi na views ya hariya binganya agaciro ariko aremera kaguma mu kagatima ko gukunda igihugu ahubwo vuba cyane nzogusaba ninatera imbere dukora ikiganiro kuri Zoom. Merci beaucoup. Ndagize bwake canke mwiriwe bivanye naho umuntu wese areka dukurikirana herereye ego bakunzi bacu mudukurikirana mudahengeshanya mwemera guheba imirimo yanyu mugakurikirana Art Burundi ego mukomeze kugeraho muba mubahwe na cyane ko natwe tugerageza kubageza ibintu bigiye bitandukanye kandi bishasha kuri mikoro ya mbere no sengara bise uko bisanzwe imbere yacu dufise umuntu ku ncuro ya kabiri ego ni Benjos ego nibaza ko mumaze kumenya n'umuntu wacu aha muri Art Burundi hamaze kuba mu rugo ego n'umuntu wacu ego natwe tukaba abantu biwe nkuko bisanzwe ego reka tumwakire aramutse kumbure bashasha ego hama duce tubandanya ikiganiro nyezina ko na cyane tuzaniye bishasha turabaramukije cyane natwe turabaramukije tunabashimira cyane ko mwamaze kutwakira mu muryango wanyu ego murakoze cyane imisi yari haciye novuga ko ari amasaha imisi si myinshi cyane tuvuganye ku bintu bijanye n'ibintu bigiye bitandukanye muri ibintu bigize iyi industry y'u Burundi ego warumaze imisi uri mu biki warumaze imisi ugiye mu dukiga mutaha bya bikorwa bya misi yose ego videography photography na cyane ubu imanza ari nyinshi imanza zirahari abarundi barakora imanza cyane barakora imanza cyane mugabo amahera yarababanye make ndake amahera ntibarekura kiretse ngira ukoranye no mu diaspora bararekura gusa barekura makenya aba diaspora ni ngira menga bavuga ati reka tubakubita amahera aba diaspora ko bibereye iwabo ariko hari abaza kugirira ubukwino baraza mugabo urumva nibonganya n'abahano kuko hazi umwuma ni bake reka nabo nubwo mwumva ngo barafise amahera ni bake bafise ubwo bushobozi bwo kuba boza gukorera imanzi no birumvikana go ariko komenga hari amahera menshi kuburyo wabura amahera yo kuza gukorera mariage birashoboka kuko ndibaza wowe nk'ubu aho ugereye ubu n'aba diaspora bake uzi bamaze gukorera imanzi no barashika mu 200 oye sasa aba diaspora ntibarenga 200 ni benshi ngira bamwe baza baranayivuyemo oya babigira gene kwaje kwa pla hali ya nyene nkuko basi kugira nkuko kaza wumva umwana wo kwa Matilda yagiye ego hari ibintu byinshi twavuganye ego ntitwabyinjiramo cyane haraheze imisi itari mike tuvuganye ku bintu tutashatse kwinjiramo cyane by'umuntu twavuganye yoba yafashe ukuboko ariko two turagenda turaba tukavuga ati none uyu nawe turashobora kumuvuga ikintu kuko wari wavuze n'umuririmbyi ego kandi nawe n'umunyempano namba ntihenze bari umurundi wacu abantu wihenze n'umurundi wacu ego numwe mu bantu uyu muziki bawukunda cyane kandi bawukorera ego dushaka kumenya niki kimuhuriye ko cyane mu buryo bwiyaguye kugira tumenye n'ukuntu mwahuye mbe mwahuye gute niki kicabahuje mbe ubuhoho muri mu biki ko na cyane mushobora kuba muri abantu ba hafi cyane
novuga mpereye ku kuntu twahuye twahujwe n'ibikorwa iyo uri kurakora hari abantu babibona bakavuga ati ujya muntu ariko arakora yego twahujwe n'ibikorwa kuko nawe n'umuntu akora n'umuntu agerageza ibikorwa byiwe kubigeza kure rero twahuye nk'uko kuko ndakoresha imbuga twahuriye ku mbuga nk'uko ndabona ibikorwa byiwe mbona ibikorwa bimeze neza twisanga twabaye inshuti turavugana sanga ashobora kuba akeneye support y'umuntu yomenyekanisha umuziki wiwe ino kandi mbona n'umuntu afise talent ndavuga ati muri bwa bumwe nyene reka umuntu am pushing gato nimba utuntu apostinza mufashe gupartaja amenyekane kuko navuga ati mu baririmbyi igihugu cyacu cyo bakibitseko bazi umuziki bazi ukuntu bawukora bazi agaciro kawo nako gaciro bakakawuha Young Speed arimo sivyo no kuvuga mu myandikire yiwe mu miririmbire yiwe urumva yuko ni vya bintu biba biri international sivyo tinyo umuntu akorana n'abaririmbye bo mu Burayi bakaze cyane baremereye tuvuge rero ntari mu Burundi oya ntabwo akorera mu buzima bwe bwa misose ntakorera mu Burundi mugabo n'umurundi n'umu diaspora no diaspora nkuko dukunda kubivuga ego donc iyari aguma araririmba indirimbo zikirundi ariko kandi akavangamwo nakakantu ko kugira ngo bibe international aguma duzi darapo y'u Burundi neza cyane abo ni bo Burundi bukeneye kabisa ego kuko urumva igihugu cyacu kirakeneye kumenyekana mu makungu narigeze kuba etone mugabo gusasa sanga ntabwo nari nkwiye kuba etone mbonye aka video ko umuntu bariko baramubaza ngo Burundi ngo tikone lo Burundi lo Burundi ariyumvisha kintu ni giki namenye ko ari igihugu cyo muri Afrika gusa urumva rero tumaze kuba dufise nk'abo bantu tubashigikiye muri za nguvu zabo bafise nako tugashira kaki wacu bodufasha kumenyekanisha igihugu cyacu kure yego cyane gose aguhama muvuganye kugira ngo umufashe muri promotion n'ibindi bitandukanye turumva aho ukuntu mwahuye ubu rero bimeze gute muri ko mukorana gute n'uwo muntu riko na cyane ko ari umuntu wa hafi hari byinshi wamwigiyeko kandi hari na byinshi mushobora kuba mwagezanije ko mwese ku mpande zanyu yego navuga ati nkuko twama tubivuga burya umuntu n'uyundi sivyo wewe ndakurabye hari ibyo nshobora kukubonamo nkavuga ati ibi byo mfasha nkuko nawe hari ibyo nshobora kumbonamo nkavuga ati ibi byo mfasha yego cyane kuba hari cyo rero twagezenje ko kirahari navuga ati twagiye mu kiganiro twigeze gukora navuze ati yaramfashe ukuboko mu bintu bya photography videography ariko kandi urumva navuga ati nanjye kutuguvu dukenya nari mfise n'ubushobozi bw'Kenya nari mfise hariho abantu bagiye bamumenya hano mu gihugu iwacu nkaje nanjye nshinda mumenya gose nawuciye umumenya kandi n'uyu ariko aradukurikirana kuri screen yiwe nawe nyine aramumenya ni Young Speed yego sivyo nuko twagiye dufashanya n'utundi tundi nyene usanga umuntu atanazi ko twabaye ugasanga twabaye yego nshaka kumenya ko mufitaniye ivyo bintu ivyo bikorwa ndetse n'ibindi bitandukanye uba waragerageje nawe kuba wokora indirimbo yawe kuko ndumva umunyamuziki ari ku rwego nk'ugo arinza kwizera abakuburamo ikintu gikomeye niba atari banga hoba hari ikintu kindi mumaze gukora canke se ngo tubwire ikintu cyatumye hanini ashobora kukwizera bigeze hiyo urabona Imana ifise ukuntu ikora utuntu twayo sivyo umuntu kukwizera akakugira umuntu we wa hafi ntushobora kumenya ngo yaravye iki kandi nawe ugiye kumubaza hari gihe ashobora kugira ibyo akubwiye mugabo ugasanga sivyo bimurimo indani
nawe tumwahuye uko nyene just mwarahuye uko nyene kuko ariko Imana yabipanze ko muzohura mugakora bijya mwakoze mukabona kujya mwabaye yego basi yakoze cyane niwe menya ngo yarabyiki kandi nkuko nawe adashobora kumenya ati none benjo si vipi oya nawe ushobora gusanga nawe atabizi gusa byabaye uko nyene nkuko nyene kuko Imana yari yabipanze kuko sinovuga ngo je ngo ndi umuntu arenze wa hatari oya siko no bivuga we ntavyuzi twe tukuraba nta kibazo turafise ikintu tukurabamwo tukabona hari ibindi byamwa byoshika sivyo ntacyo mbona nyene ndisho cadanje nyene cyari gutuma avuga ati reka dufashanye nkuko mu buryo bari kugenda gufashanya na Liberi canke na Matias rero ngira byabaye uko nyene n'Imana yabikoze tu cyane gose ego bimwe mu bintu akora cyane turi mu muziki cyane nk'umuntu we wa hafi nk'umuntu uri kuramufasha mu Burundi kumubwira ujya muntu atamuzi ati burya naka uramuzi naka akaririmba ntivyahi ibikorwa bishasha yakoze nko mu uyu mwaka bibaye ngombwa ucugirwa ko nimba atari banga utubwire nivyo yimirije gukora kugira ngo dushishikare tumukurikirana abo bikundira novuga ku bikorwa aba bagiye bamumenya ko baramumenye ku ndirimbo yitwa Yemuko cyane cyane gishino yakunda kugacisha mu mutuntu ngo Yemuko Yemuko ego barayaza baramumenya kuri za Sinogusiga za Sivyo baraza baramumenya kuri Rukore Voice EP baraza baramumenya kuri Nibabampere navuga niyo ndirimbo yakoze mu mwaka uheze no si mu mwaka uheze ni mu uyu mwaka wa 2025 ego niyo ndirimbo kandi ewan novuga ati yameze nk'ibikora cyane aragira connection nini hano mu Burundi mu Rwanda kuko indirimbo yari irimo aba artiste tuvuga ko ari bo artiste dufite hano mu Burundi navuga ati ewan ni nicubahiro kuri yo kuko yarabakoranije babandi bose tuvuga ati ni vyamamare barakorana mu ndirimbo ego niyo ndirimbo navuga ati yabaye trend sana ikindi gikorwa naco aheruka gushira hanze ni indirimbo yitwa Kubwawe bakoranye na Double J yitwa Kubwawe bakoranye na Double J ego niyo iheruka gusohoka cyane gose uvuze ku bikorwa byo bavyimirije kuza rabizi aba artiste ari mu artiste wanyawe burya kirazira kuvuga igikorwa ugira ushire hanze cyangwa utegekanya gushira hanze ariko birahari neza cyane bitari nabike mugabo twege dukunda abantu biwacu tubasiri plan bamenye ko bihari mugabo yego ntitubabwiye ati bihari bimeze uko bazobibona mugabo bitege ibirenze ibyo bari bazi ibyo bari bafise ego tuba tuvuze ibintu byinshi tuko turavuga umuririmbyi ego ni Young Spit bugera ko kandi baze gukora kuvuga umuntu ataba yarize ivyo bintu by'ivyongereza mu Kirundi Yanga ni gute ako kandi gakurikirana ko ni gute ku bantu badukurikirana Yanga tuziko ari umjene munakiri muto ego young boy young ready ya munakiri muto Young Spit Spit ni cyongereza uvuga Spit bivuze bavuga mu Kirundi kiza ni gucwira kugira ngo abantu bumve izina riba ryavuye kuko izina ryavuye bimenyanye neryo bumve nako bumve isiguro yego izina ryavuye bimenyanye neryo mugabo kubera yuko yakanyibiye kandi nanje ndakabibiye ntacyo bitwaye nta nico binije ariko mba numva umenga nk'umunsi yaje nkino shobora kuza mu bambere bazoza kumwakira ku kibuga c'indege utegereze kugira ngo turaye kiretse nyene wigwingwirije oya sinokwigwingwiriza kubera ni content rero Young Spit narigeze nanje kukamubaza kuko narifise amatsiko kukamubaza ni Young Spit ivyo bintu wewe vya Yanga no gucwira bihura gute arambwira ati jewe nkikiri mutonya
kiburya je no kurapa nabitanguye ngenda navura aguma nshwira imistari kumbe aguma nshwira imistari ego bavuga ati numuntu ku bintu by'imistari yewana rekana nawe ego turaho nyene tuvuge ku ruhande rwawe cyane ibi bintu mumaze kuba mufise umuntu nkuko numva mwe mu mufise nta musi numwe uriyumvira ku muziki umubwira ati nange hamwe nokora umuziki womfasha jewe gukora umuziki uvuga kuririmba hari igihe bizoshika ugasanga ndiyumvire kuba noririmba mugabo for now oya kuririmba oya jewe gukora amasanamu sawa mugabo kuja muri studio ngo ngiye kuri kodinga ndirimbe mwaka kanya ntavyo niyumvira omwe kiretse ninagira inspiration nkumva ati haba yakankakantu runaka numva mengo noririmba kuko navyo ntivyonanira ndabishoboye ni ibintu nagiye nkora kuko je niga no muri interna nk'umuntu yagize nka birthday naramukomporeza nkaririmba ukamuririmbira akaririmba akaryoherwa wayi utobikora professionnel ukabigira ukaraba katari nk'akantu kawe rega biragoye jewe navuga ati ni ibintu abantu bagiye bambonamo nk'abantu twagiye twigana nko muri internet haragiye nk'umuntu agira nko ukabona aranyandikiye ambonye nko ku mbuga ngo mbega ngo nta ndirimbo urasohora ngo mpe n'inkingo ndabe oya kuririmba sinavuga ngo sinzobigira mugabo ntavyo ndiko ndategekanya mwaka kanya yego cyane gose igituma nari ndabikubajije nuko kunarimbuza ati urashobora kuba waravyanse kubikora kubera uburyo ariko nkavuga ati umufise uwo mutipe musanzwe mukorana ukamutura icifuzo kashobora kugufasha nawe akakuzamura mu muziki je nagenda kubwire iyo niyumvire gukora ikintu ndo mwiyahuze ndavyumviriye kuririmba sivyo ndavyumviriye kuririmba no guhikira ngo kitari gitonye indirimbo yanje wabona ndaguhaye link rero urumva sikuvuga ngo nabuze uburyo canke ibiki ikintu cyambere ugishaka kirakunda tu uko bigenda kose kirakunda uburyo ntibwabuze sinabuze umuntu afasha ngo ndirimbe nuko gusa ariko ndabitegekanya mwaka kanya yego murakoze cyane rero tubavuze ibintu byinshi burya two turavuga ku muririmbyi asanzwe abikora neza cyane kandi aguma aduza idarapo mu ivyo bihugu by'abazungu by'u Burundi tumushimira cyane Imana umuhezagire ko na cyane ko umunsi umwe nifuza naje ko tuzohura kumburengira tuzohura Imana izobikora yego nico gituma mvuga ko abantu badukurikirana kuri Art Burundi bakunda indirimbo ziwe ndetse n'abataramenya indirimbo ziwe turaza kubaha link muri commentaire kugira ngo baze kwinjiramo barabe kumbure uwo muntu ariko agerageza kuduza idarapo ry'u Burundi mu bihugu vy'amahanga neza cyane yego hama nibaza ko mu kurangiza ikiganiro sinzi ko hari amajambo ya nyuma uwo muvuga ko kugira ngo turangize ikiganiro na cyane ko udashaka kurambira abantu neza cyane kuko urumva burya iyo uvuze menshi usanga wabacanganije yego abantu kandi bakurikirana Art Burundi ni nshabwenge nibaza ko message baba bayumvise umuntu abashatse gushikiriza novuga Young Speed no muririmbyi afite impano no muririmbyi ugiye kumviriza ku ndirimbo ziwiwe urumva yuko ari za ndirimbo zifite akanovera kandi zandikanye ubwenge sivyo icyo novuga ku barundi bose hari ukuntu usanga aba baririmbyi baba hanze ugasanga ibikorwa byabo tumera nk'ababifata ukundi kuntu nuko ngiye nko ku bantu baba baje kubipromotinga ku banyamakuru ugasanga ari ukuntu bababanira mu gupromotinga ibintu byabo ari maka arinda gutanga ibintu birenze sivyo kuko bumvise ngo umuntu aba hanze bumva ngo mahera n'ibiki mugabo nibashire ubwenge ku mafaranga bariko baramusaba kugira ngo ba promoting ibintu vyiwiwe ugasanga umuntu
ariko arakubwira ati fasha umvugiriza kano kazi kiwanje ku radio iwanyu canke umpostingire ugasanga uri kuramusaba amahera menshi y'umurengera utiyumvira ko nawe ayo mahera yo yakuramo mu muziki akora sivyo bakababana rero mu bwo buryo muri promotion ikindi naco novuga kuri Young Speed si wa muririmbyi akoresha YouTube gusa akoresha imbuga nyinshi Spotify, Audiomack, Apple Music ntagire rero umuntu adakoresha YouTube acareka kumurondera ngo ntawuhari no kwizo zindi mbuga arahari ego kandi bitege byinshi byiza bientôt soon mu cyongereza vuba mu kirundi nanje ikintu ngiye gukora nk'umuntu wacu nk'umuntu ariko aduza idarapo mu bihugu by'amahanga mu bihugu by'abazungu nzogerageza nanje kumumenyekanisha abandi ikibazo urumwe tuzogerageza kubwira abandi babyumva umuntu umwe abwire mugenzi w'umugenzi abwire mugenzi naho nibabyumva nta kizobuza bitagenda kugira ngo turabe kuko arinze yemera guhitamwo hari yashaka yoririmba icongereza gusa neza cyane ariko kuba yemera gahitamwo akaririmba ikirundi kandi aririmba icongereza gusa ntugire ngo haco yohomba ntaco yohomba guma yungutse ariya ari ibintu y'abantu datahura akurikiranywe n'abantu 100 gusa canke 1000 bari hariya biguma vyamwinjirije tu kuko sinzi nk'abantu urakoresha iki birabizi views yindi wundi na views ya hariya ntibinganya agaciro ariko aremera kaguma mu kagatima ko gukunda igihugu aguma yumva yoririmba Burundi sivyo akumva yuko muri video yiwe hatobora mu idarapo ry'ikirundi akumva yuko muri clip yiwe hatoboramo akantu kagerekana umuco w'ikirundi sivyo rero kuba afisa ko gatima urumva nawe bikwiye kumushigikira jewe aho ngeza nzobikora ahubwo vuba cyane nzogusaba ninatera imbere dukora ikiganiro kuri Zoom merci beaucoup dukora ikiganiro kuri Zoom kuko nabonye umenga biroroshe kandi birakunda naho togira live birashoboka rero nibaza ko byinshi turabivugana ko twamaze kuba inshuti twamaze ko abantu ba hafi hagize igihinduka turabivugana buke buke nibaza ko twoshimira bari kwadukurikana kuri Burundi abari mu Burundi abari mu makungu bihugu bibanye hirya no hino abumva ikirundi n'abatacumva nuko turabashimira cyane namwe twongera tubashimira kuno mutwigorera murakoze cyane Imana ibayezagire namwe bahezagire kandi yongere ihezagire n'abakurikirana Burundi abari mu Burundi abari hanze y'igihugu ku mpande zine z'isi Imana ikomeze kubaja imbere mu byo mukora byose asante sana